Hello wakunzi wa televiziyo Tanganyika, kazi ikiganiro Ndumustar ni ikiganiro muzora mukurikira kuri televiziyo Tanganyika. Umuntu agiye kwibashikiriza uyu munsi ni Toto, ndabafinze muri Ndumustar twabazaniye ndi shaka kumabereka ubunyene, ariko negerezwa kumukubwira kugira umenye ninde mibande sumwesha ni benshi cyane gose. Nabantu batanguye ubustar bwawe, ushobora kutazi wewe kuri umustar, ariko turaza kubwira ubustar bwawe buhagaze hehe, umeze gute, wo bwitwaramwe gute. Hako reka ndakwereka umustar wa mbere nakuzaniye. Rabuyo uyu nawe, uyu hano nawe, shankuyo woba umuzi. Nimba umuzi sha muri commentaire ati ndazi naka murabo washizeko. Rero ngwino tumuganirize atubwire ninde, asa gute, ameze gute, yiyumvira iki, avuga iki. Come. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Mwaramutse canke mwiriwe pe naho muherereye. Amahoro, nitwa Lisa Dominique Muhoza. Nitwa Vyizigiro Naomi. Mazina yanje ni Doribanta Ingabire. Nitwa Iteriteka Nimitka. Nitwa Gahimbare Ange Gislaine. Ndi umunyeshuri kuri International Leadership University of Burundi mu mwaka wa gatatu. Ndi umunyeshuri kuri Université Sagesse d'Afrique muri Bac 2 nkaba niga santé publique, nkaba ndumige imyaka 19. Nkaba nize kuri Université Espoir d'Afrique mu gisata ca entrepreneuriat et gestion des affaires, hama nkaba ndi entrepreneur. Nkaba nari mu higanwa rya Miss Burundi 2025, nkaba ndi Miss Popularity Miss Queen Ngoma 2024, hama nkaba niga mu gisata c'ibiharuro kuri Université du Lac Tanganyika ahi Bujumbura, nkaba afise imyaka 20. Nkaba niga kuri Université du Lac Tanganyika mu mwaka wa mbere. J'ai 19 ans, nkaba narashoboye guparticipa mu higanwa rya Miss Burundi 2025. Nkaba narashoboye gushika muri un quart de finale ya Miss Burundi 2025. Miss Burundi ni ihiganwa rihamagarira abigeme bose atanumwe avuyemo kugira batore umwigeme umwe muserukizi, umwigeme w'ubwiza wakaranga akunda igihugu. Novuga ati ni nk'intumwa yihinduka rihimiriza ugwaruka kugira rugize ico gwimariye mu buzima. Miss Burundi ni higanwa rihamagarira abigeme bose b'abakobwa kandi abarundi kazi, hama ni guhera ku myaka 18 gushika ku myaka 25. Ntawe bakumira, umwigeme wese yifuza kuja muri iryo higanwa arahamagariwe aho abari hose. Ni higanwa ribugurura imiryango ku bintu byose baba bakora kugira ngo abishire hanze, kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bongera bashigikire, kandi ni ishusho y'igihugu cacu. Miss Burundi ni higanwa ryamari bashakane rihuza ugwaruka donc abigeme kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 25 kugira ngo bashobore gutora umwigeme muserukizi ashaka guserukira abandi w'ubwenge, ubwitonzi n'umukerebutsi n'akaranga ku Burundi. Ro muniga ry'abigeme b'abarundi kazi beza basubwenge n'akaranga ku Burundi. Miss Burundi kuko ndavyumva ni ihiganwa ry'abigeme b'abarundi kazi bafise imyaka guhera kuri 18 gushika ku 25 b'ubwenge, b'ubwiza, bakaranga, aho baja muri iryo higanwa kugira ngo baberekane ibiri muri bo, babisohore, bavyerekane, hama igihugu naco kibashigikire. Motivation kumva no serukira abandi bigeme nkaba umwigeme muserukizi mu Burundi ni kwa n'ibintu nakunze kera narabibona nkabikurikirana cyane cyane ko kenshi tukiri bato kuri RTNB barabicishako tukabona abandi ba Miss kuva 2012 2016 tukabikurikirana camvuga ati kubirikiranje ntogerageza ayo mahigwe. Hama ndagenda ngiye kwa muri jewe nari mfise ibindi mu nari mfise ama projet nkuko babisaba, narabona yuko ibyo basaba byose ndabifise kandi nategereza guserukira abandi. Mu nyuma ndagenda, maze kugenda naragerageje muri Miss Queen Ngoma, mvayo ndi Miss Popularity, hama camvuga ati ndinze mbandanya ngaho bikagenda neza kuri kintu hoja muri Miss Burundi.
hama ngiye muri Miss Burundi nubwo ntagize amahirwe yo kubandanya ndumva yuko ari ibintu bikiri muri jewe ni ibintu nakunze kuva kera ku buryo ata muntu umwe no décourage kugira ngo ntaje muri Miss Burundi kuko ni opportunité itugura imiryango myinshi mu bintu tuba dukora ugasanga hari ibintu bimwe bimwe utashoboye gushikako kubera yuko hari ikintu udafise gusa umaze kuronka iyo titre yo kwa Miss Burundi umaze kuba Miss Burundi waze kumwigeme muserukizi ubuserukira igihugu rero ca numva yuko nanje guserukira igihugu ari ikintu nshoboye kandi ataco vya bintwaye ndiko ndaserukira igihugu canje. Motivation kubera ko nsanzwe ndi muri secret féminin ndi muri babandi bahimiriza autonomisation des femmes kuva kera kuva nkiri muto namye nshaka ko umwigeme yogira ico afashije mu gihugu no mu muryango rero nk'umwigeme nashatse kuba umwigeme muserukizi motivation narayivukanye nayamanye kuva nkiri umwana yo kubona yuko umwigeme canke umugore yoshobora kugira ico atereye haba mu muryango canke mu gihugu rero bica bivuga ati ngiye muri Miss Burundi zomfasha cyane gushira indoto zanje kubona umwigeme canke umukenyezi ariko aragira ico aterereye mu migambi y'igihugu hamwe no mu muryango canavuga ndajayo ndituza kugira ngo ngerageze amahirwe yanje kugira ngo nshira habona indoto zanje n'icifuzo canje. Kuva nkiri muto yijewe banyita Miss jusqu'à présent banyita Miss même à l'école bambwira Miss bambonye démarche bambwira ko ndi Miss rero bagumye bambwira abantu bose turagusavye uparticipe basi turagusavye nasi duva ko bikenewe nduva ko ce projet muri je nshaka gushikiriza puis ndagenda guparticipe ku bwanje ku giti canje motivation yavuye kuko nari maze imyaka myinshi numva ihiganwa rya Miss Burundi hama narabona ko gabajayo kandi nkabona ko bahakura byinshi bakura ama opportunité atandukanye rero nanje uyu mwaka nari nkeneye novuga ko nari nkeneye akazi yego ntaresha rero nagiyeyo nshaka nkeneye akazi nkeneye na opportunité no kurayo mbona yuko kandi n'abandi bahora bazironka bahora bajayo hama cambuga ati kumbure nanje no gerageza amahirwe hama nkaronka ama opportunité menshi ari muri Miss Burundi. Motivation novuga ko kuva kera nibuka nko muri 2020 nakunda kuvuga ati turavye kuri kera bari twereka bakatwereka ndibuka ko narara nicaye mu biro bwa turama live bavuga ati nanje ndashaka gucara kujya ntebe ko nasi ndasenda bivuga kuva kera abageze baje bari proche bose barazi ko nakunda kuvuga ati nje Miss Burundi 2025 donc isi kuvuga ni nka motivation na muntu namotivye mugabo ni mvuga ati ni nka rêve nari mfise kuva kera nkiri muto hama ndavuga ati pourquoi pas uyu mwaka ngende kubikora parce que de toutes les façons je n'ai rien à perdre niyo mpamvu nagiye yego. Iyo ngirirwa abahigo yo kuba Miss Burundi nkuko umugambi wanje wari ubitegekanije nari gufasha ugwaruka ku Burundi gose gukunda Burundi ndababera icitegerereza kubakundisha Burundi no kubakundisha ibikorwa kora ko n'umugambi wanje wari wo gukundisha abarundi ibikorwa ndabicije mu biganiro nari gufasha surtout abigeme b'abarundi kazi kwigirira icizere yuko bashoboye kandi no kubwira abana b'abarundi bose yuko dushobora gutera imbere no guteza imbere igihugu cacu kandi gutera imbere ari ikintu gikunda aho buri hose no mu byo ushaka gukora byose ko bikunda ko wotera imbere nico kintu kinini nari mfise ku mutima nka Miss Burundi 2025. Iyo mba umigeye muserukizi icambere nambere nari gushira mu ngiro umugambi wanje nko nari nabivuze wo gufasha gushinga ikigo cyo gufasha abanyeshuri bajeje amashuri yisumbuye hama kubigemero bakuramo ubwoba bwo kugira pa imwe kugira bashike ku maheve yabo cyane ku ndoto zabo nkabakuramo nkababwira ko babishoboye naho dovuga ati tamuntu ariko arabasunikira mugabo uko imbaraga zabo zingana ko ingufu zabo zingana ko bashoboye nubwo abari arabigeme bakingeretse mugabo no babwira ko uko nyene mu ngano kunyene mu mezi murafise ico mwutanga ku gihugu hamba igihugu kigashima kabone ibikorwa by'amaboko yanyu. Iyo ndonka amahirwe yo kuba Miss Burundi bivanye n'umugambi nari mfise icambere nambere nayo kushira mu ngiro hama turavye kuko twese turiko turaza muri higanwa byatugoye cyane hariho abantu batinya hari abantu bafise
ikintu mu mutima cyo koma batinya ati je iki sinogikora jewe nari kuba umumotivatrice wabo nkabereka yuko uko bigenda kose utegereza gukora ari ikintu kirimo gikore kwa kiri muri mwebwe cyane cyane abigeme abakiri bato usanga batinya kubahuka ati je sinokora ibi ariko nari kubereka yuko byose bikunda mu gihe uba wabishatse kandi n'ubu ntiyararengerana ni byinshi dufise byo gukora nyimba tutaronse amahirwe yo kubandanya muri Miss Burundi turafise vision turafise ibyo twateguye dutegereza kubishitsa kugira ngo duteze imbere igihugu cacu kuko ubwa mbere na mbere twari tugiye muhigwana ryo kuba umuserukizi guserukira igihugu cawe kuri jewe ntaco bitwaye ntaco vyahagaritse ndumva yuko nzobandanya ihangiro ryanje nkarishitse kugira ngo shobore gufasha undi gwaruka ntiruteshwe rute kuko mu gihe ikintu wagitanguye ni vyiza ko kibandanya ntukigeze hagati ngo nuko vyagenze nabi ariko ni vyiza ko kibandanya kuko ariyo hangiro niyo vision wihaye niyo objective utegereza kuyishitsa iyo ndonka amahirwe yo kuba Miss Burundi nari gukora ibintu byinshi nk'uko umugambi wanje wabivuga yari umugambi uhimiriza abantu bose babigeme bashoboye kuvyarira muhira bose kugira ngo baje ku kivi rero nari gukora nari guhimiriza abigeme bose bumva yuko umengo ntaco bashoboye bumva umengo yuko umengo ibintu byose byokora abantu babagabo bumva umengo bobo ni kwicara bakarindira ikintu cose ko ari buri mugabo agikora nashaka kubahimiriza ndabereke yuko nabo bashobora kugira ico baterereye bashobora gukora ikintu bakavuga ati enfin une femme peut faire quelque chose rero niyo mpamvu niyumviriye ati reka nje muri Miss bizonshoboza gushira intuze umugambi wanje en application hama abigeme bagashobora kugira ico bashoboye bagashobora kugira ico bakoze mu gihugu akavuga ati abigeme bi Burundi barafise ico bashoboye barafise nico bakora mu migambi y'iterambere co nari gufasha ugwaruka no kubakundisha igihugu cacu cane kubereka les lieux touristiques bon abarundi benshi turakunda igihugu cacu ariko ntituzi ibigize uburundi bwacu rero cane kwari kubamenyesha igihugu cacu ingene ari ciza hama pour les filles kubahimiriza kuba fier yabo kwigira confiance kugira bashobore gushikana imigambi yabo mu ngiro kuba ntashoboye kuba umwigeme muserukizi sinovuga ngo sinababaye narababaye mugabo kubera ko imigambi yanje ntihagarara kandi sincanda wicarika narababaye nkuko babivuga hagwana babiri hagatsinda umwe le fait que natahuye yuko yari competition kandi muri competition hagwana babiri hagatsinda umwe nanje natahuye yuko ndi muri competition iyo umaze gutahura le titre na resultat ziza urazitahura rero narababaye mugabo mu nyuma ndavuga ati ntaco naho bigiye imyaka ntayiranjana no muri 2026 sinzoba ndiyo haba ndavuga ati umugambi wanje ntugira wicare ngerageza ubyo bwose ndagumaze ndawutana application mestir narabaye mugabo ntaco ntwaye kinini cyane kandi namaze gutahura titre kuba ntatowe muri Miss Burundi ego bwa mbere na mbere urumva yuko uburi blessé urumva yuko yabibabaje ariko muri jewe naravuze ati bon ni aventure n'ibintu ntegerezwa kucamwo soit turabizi yuko haburana babiri hagatsinda umwe rero muri ico gihe narikomeje ndumva yuko mu mutima ego urumva yuko babaye ariko ntibisha bisigura yuko ubuzima buhagaze ni byiza yuko ubandanya ushiramo ingufu mu byo utegereza gukora ntucike umutima jewe vraiment narumvise mbabaye ndababara kuko navuga ati en tout cas projet fise ni projet nziza ashobora gushika imbere abantu bakayumviza kwayitahura ariko ko tutazi yuko ati bafatira kuri ibi kandi twese twarabigeme beza kandi twari dufise ama projet meza ariko ntibisigura yuko naciye numva yuko byose birangiye muri jewe ahubwo numvise ngize courage ndavuga ati ahubwo ibi binyigishije yuko ntategereza guheba kuko ubwa mbere ni ikintu uba wumva ari ushaka gusa mu gihe kitagenze uko wari ugishaka uca wumva muri wewe hacaza force yo gukora cane kuvuga ati reka nkore cane kugira ngo ubukurikira sinzobe déçu sinzomara maye canke ibi binshikiye ntibizose kunshikira sino muri jewe narumvise yuko hari ikintu gipungutse ariko ni ikintu congerekanye kuko narumvise ko muri jewe hari kigiye guhinduka
gushiramo inguvu mu vyo nahora nkora. jewe dans ma vie ndazi yuko ibintu bishoboka bishobora gukunda canke nibikunde vraiment it's fine. Ni byiza ni bon. Sinigeze mbabara jewe, sinigeze mbabara, numvise ari ibintu biri simple parce que bidakunze uyu munsi ejo birakunda kandi l'important c'est de participer. Voilà. Ntabandenje mwihiganwa rya Miss Burundi byarambabaje gatonya kubera ko nari niteze kugira amahirwe yo kugera kure mwihiganwa kugira nshobore gushikiriza umugambi wanje hamwe no kuronka ya ma opportunité yose naragiye kuronderamwo. Ariko kandi byanyigishije cyane, byanyigishije ibintu byinshi, narahigiye ibintu bitari bike kandi bibandanya kumfasha n'ubu no muri ubu buzima bwanje ubunye mbandanya. Sinokwigira umuntu akaze gose mugabo narababaye gato mugabo en même temps j'ai appris que nushobora gushika kuri réussite taciye muri échec. Ico kintu cyo nagiye mfise kuva kera nuko nagiye no muri competition yavuga ati kugira ushike kuri réussite urinda guca muri échec. Rero yari échec, rero mugabo twiteke ko mu mwaka uzaca mu wundi mwaka utazoba hariho réussite. Impanuro noha abigeme n'abakenyezi batinya kuja mu bikorwa by'igihugu niyikurikira. Banza wibuke yuko uri umwene gihugu. Banza wibuke kandi yuko uri umurundi kazi. Wibuke yuko wavukiye mu gihugu cawe. Ico gihugu utegereza kugikorera kugira ngo kigere kure. Kandi wiyumvire n'abari nyuma yawe, wiyumvire abari mu kibano cawe, wiyumvire abana uzovyara bazobaho gute. Igihugu niyo bavuka kiri mu bintu bitandukanye bimeze nabi, vyogenda gute. Ni byiza ariko utegereza guterera mu terambere ry'igihugu. No hanura umwigeme umukenyezi ahari hose, haguruka ugenda ukorere igihugu, ugikorere kuko turabiyizi cyane tuko turaririmba muri hymne nationale. Baravuga byinshi kujya bizirikana ku ntebe y'ishure uko bakwigisha. Ni byiza yuko twosaba yuko abigeme n'abakenyezi muhaguruke mukore, ntimwikumire ngo je sishoboye iki. Ushoboye kugenda kukigwanira genda ukigwanire, ushoboye kugenda kukivugira genda ukivugire. Impano ufise muri wewe uyikorere mu guteza imbere igihugu cawe cakwibarutse kugira ngo gishobore kugera kure, kugira ngo n'abazoza inyuma yawe bazoshobore gukora. Ico no bahanura nuko nababwira ko bashoboye, bigeme ba mama turashoboye guteza imbere igihugu cacu. Ntimwishire hasi cyane kuko muri abantu bashoboye. Reka ubwoba, reka kumviriza ababaca intege. Wewe raba vision yawe hama urabe ico tuma uyishikako. Ndashoboye marketing, ndazi kugira communication avec les gens, avec la population. C'est très important. Impanuro noha abigeme b'abarundi kazi batinya kuja mu bikorwa by'igihugu cyangwa mu mahiganwa atandukanye nuko mushoboye, nukubabwira ko barashoboye cyane kurusha uko babyibaza. Kandi kwama uri kuratinya, ubwoba buratubuza gukora ibintu byinshi. Rero kwama utinya ukaca muri wicaye birakuza ibintu byinshi, birakuza amahirwe menshi wogize kumbure usohotse ukubahuka ugakora ibyo ibikuri ku mutima byose. Impanuro noha abigeme nuko icambere na mbere abigeme b'i Burundi sokta abarundi kazi vraiment barafise ikintu cyo kutiyizera, nta cizere bafise. Rero no hanura yuko bo kwizera bakihana agaciro kavuga ati ije iki kintu ndagishoboye ndagikora. Uyu maze kufise icizere iki kintu no gikora kandi no gishobora, nta kintu nakimwe udashoboye gukora. Rero iyo umaze kugira icizere urashika ahantu kure, imigambi yawe urayishikako. Haro n'ahantu uja ukapresenta projet yawe cyangwa umugambi wawe bakavuga ati okay uyu muntu ndabona afise n'icizere y'iki bintu ariko aravuga yo bishobora. Rero iyo ufise inuzeye icizere nta nahamwe udashika. No bahanura kugira icizere no kubona yuko nabo nyene atari abantu bo kwicara, ari abantu bo gukora, ari abantu bo kugira ico baterereye mu gihugu no mu miryango. Impanuro nobabwira ati ntibababeshe, murashoboye. Ubavuze ko umukenyezi ari maboko igihumbi nigeze abesha. Murashoboye uko nyene mumeze, uko nyene babakengera, uko nyene mumeze. Nimuze mutangure ibikorwa byanyu, mutangure amaproje yanyu, mutangure kugendera mu ndoto zanyu. Kandi ndabizi ko nimwabandanya mukora neza igihugu kizobashimira kivuga ati hariho abigeme batanguye bakiri bato, yari abigeme batanguye bakengeretse mugabo ubu uye bageze ahantu kure.
ama challenge kuzonzi na jewe nawe nashoboye gushika kure ntizobura fate nk'ubu yubaye Miss Burundi urabadepayize nk'ukuntu nk'ubu unye tfate nk'ubu nka twebwe abantu bakubonye mwibarabara none nawe uri Miss Burundi agenda n'amaguru bakubonye ku murongo none ni gute Miss atonda ku murongo ivyo bintu nibiki urumva rero ukavuga ati none hari umuduga mfise urumva rero iyo umuntu yari amaze kuba Miss Burundi nawe urumva naho ufise umuduga ahantu ugenda barakumenya hariho nk'ikiganiro numvise yavuze ati jewe naramaze ukwezi kose naja gusenga kubera ko naraja gusenga we Miss kuzama kwavuze ngo Miss umba ukagumengo nyene urahantu nyene umengo nturi muri yanzu uri yareze na challenge menshi mugabo ayo onye niyo akunze kuba ariko aratwafronta kamengo wewe nturi ngo gira mu kirere mengo nturi umuntu yogenda anye aho umengo umuntu w'igihangange. Organisation ya Miss Burundi 2025 il bien organisé abakoca abacandidates ukuru dushika dukuri ibiri bien organisé nibiherere uyu mwaka no mundi mwaka ukuburyoye twabumvise muno mwaka ari ukubandana mu mwaka uza no mundi mwaka ko barabona ko harimo ishaka pemba yo kwayikora babikuze n'umutima w'urukundo ego nimuhagarikire ngaho mubandanye agomba shimire mu bigo mwankurikiranye mwumvize ivyo navuze nizere yuko mugiye kubisangiza n'abandi kandi mubabwiye yuko bodushigikira mu byo dukora byose bashigikire ibikorwa by'abakenyezi by'abigeme bakiri bato bafise imigambi yagutse abashoye kuyiterera muterere kugira ngo dushoye kugera kure duteze imbere igihugu cacu murakoze akaba ari Miss Popularity Miss Queen Ngoma 2024 merci. Ndanginje shimira abashoye kuduhamagara muri iki kiganiro kuko kino kiganiro kirakomeye cyane hari abantu bashaka gucika intege sinashoye kuba Miss Burundi sinashoye kubandanya mugabo muduhamagaye turashaka gutera intege n'abandi kugira ngo ntibatinye ngo yungu tubwiye ngo ntitwoshaka kuba ba Miss. L'important c'est de participer murahawe ikaze rero nkaba ndangije ndabashimira cyane muhezagirwe mwakoze kunega yompi jewe vyizigiro Naomi mugira umunsi mwiza. Ndashimiye mwe mwanyumvirije kuva ku ntango gushika ku herezo. Reka dufata akanya ko gushimira wewe wese wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku herezo. Nibeze ko aryohewe kandi nize neza ko ari cigo wakuyemo muri ibi bintu ababigeme bacu badushikirije abantu bashobora kuparticipa muri Miss Burundi. Turagushimiye wewe wese wadukurikiraniye hafi kuri televiziyo Tanganyika tutibagiye gushimira ku bufatanye bwa US Media Technologies hamwe na Amaria Lux Hotel. Ciao. 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 Bisous, bye. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.